wa minibus zizo twita Hiance mbabarire mbaze kano kabazo ndazi n'abadukurikirana yabuze abandi bakibaza kurika bakomvayeri bazi ya bisi canjane zizitoya bamusanga n'abantu bisukurike iyo bambaye kesho usanga bambara nyine n'impuzu ubona sometimes in a pocket bijya biva bijya bintu rero bijya bintu kabisa birasiga ubwenge je nakoze akazi k'ikonvoyeri bimeze kujya ariko kubera ko sinzi yuko umuntu wese agira imyifato yiwe canke imyitwariro yiwe bivanye ngira ngo nuko aba yarakuze cana aba yarakuriye canke bahembwa make wasanga ntiba oya bagire ko uri impuzu sinazo ko guhembwa make ariko kandi ico ni naco kintu kenshi gituma akazi kacu usanga rimwe na rimwe kagira n'akantu ko gusuzugurika Uburundi natwe twumure twavuga ati abakozi ni benshi mugaba ari makazi ni bake abantu bigwana ko gute urumva ukwicara ruvuze kijanye n'amashuri nivyo iterambere ryaraje mu mashuri kira bashaka gusanga umuntu yize ku mutumba ari umwe canke ari babiri ariko no musi mutumba usanga harimo aba lisansi amashuri yateye imbere ashi igihugu shifuza cyo gutuma cagwiza amashuri amashuri yateye imbere rero mu gutera imbere kw'amashuri igihugu carateye imbere naco nyene nukuvuga ngo mugabo ibisata bikeneye abakozi navyo ntivyabaye byinshi ariko bisigura ko abize nabo sukuvuga ko bize nabi canke atakamaro byabafitiye ariko kwiga novuga ko ari base ni base ya education ni base y'ubuzima bw'iwawe mbere nagakoze no mu gihe kigoye urumva nari umuntu afite izina afite titre nari umushampion ico gihe je natanga gukora akazi nari umushampion nari umukinyi afite médaille d'or muri zone 5 ntangwe kubijamwo byari ibintu bitoroshe mugabo kubera ko nanka kwicara muhira nabona yuko ivyo nkora singomba guca intege abandi babikora bya sport byaramfasha ndumunyeshuri ariko maze kuva ku ishuri ndabona yuko ubuzima butobandanya ndi mu ivyo bintu uri kwa kundi ko kwishakisha rero niko nagiye kwisanga ndondera akazi k'ikonvoyeri rero mu gukora akazi k'ikonvoyeri impamvu navuga ko byamfashije je kuduga n'inguga iyo jya nyifato ubona muri bajya abakonvoyeri je nayo nagira muri make kujya bifata nivyo bituma baguma haje nyene biranatuma bidindiza akazi canke bidindiza iterambere ry'umuntu ugasanga urana akazi kacu k'igishoferi nakazi tugiye kuraba muri rusange abantu benshi ntaga agaciro nakazi bafata sinzi kuno bafata nk'akantu nyene umengo nakazi kagayitse surtout aho gukumengo nakazi kajamwe abatize voilà canke abantu babanwara umugi reka tubivuge gutyo onye abantu banwara umugi cyane ko niyo titre gafise ariko sivyo nibaza ko gwaruka gukwiga gukonsoma ibintu bifise valeur bifise agaciro muri kazoza kwiga cyane kwizera zo socio kwibiganiro cyo kuri zo socio bigireho ivyo bafasha kwiteza imbere bigireho ivyo bafasha gushika kugifuzo vyabo ntibibi byo kwinezereza by'uyu mwanya nyene ndaravye TikTok ndatwenze birahereye ngaho ariko ejo naho bizogenda gute ayo megejo uzoyagurirwa nande cyangwa uzoyakura Okay, yes. Reka tubaramutse tubipfurize kugira mahoro amagara meza n'amafaranga. Karibu cyane muhawe ikaze cyane kuri Agaciro Media mu kiganiro ishure y'ubuzima. Uno munsi ishure y'ubuzima tugiye kuganira umuntu atembera cyane ngira ngo na business yo tuyagira bitari bike ni Monsieur Jimmy Niyongabo. Soyez bienvenue. Murakoze cyane l'homme du changement. Nako dashimye cyane kuba ninga ku Gaciro Media. Agaciro kenshi cyane. Kandi ni nijyambere muje kubavugira. Ego ariko ndakurikirana ibikorwa byanyu. Cyane gose kabisa. Hagiye ko nzi uri ngenzi umugenda biraje kukaronka umwanya wo gufata telefone. Ni nabyo bidufasha cyane ahanini iyo two turagenda kwa twingendo ndende hari ibintu usanga bamwe bibanda kuri muzike kuko urona n'urugendo rurerure usanga ugenda ibirometero 500 ku munsi canke birenga bisaba ko ufite ikintu kokipa swataja kuri YouTube ugashiramwo ukumviriza mu mbavu uri kuratwara ibiganiro byanyu yo turayikurikirana cyane yego Okay, sande kabisa. Okay, uyu Monsieur Jimmy Niyongabo ni umushoferi w'amakamyo usanga ari karakora muri East Africa, Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, kumbure n'ahandi urugendo gamuta ruroroshe koko. Navuga ko urugendo sinavuga ko rugoye cyane kandi sinavuga ko goroshe ariko nibwo ubuzima bwa misi yose. Ni ibintu tuba mu munsi ku wundi urayiba mu gate ukamenyera ukabibona nk'akazi nkuko nawe utonda ukazi misi yose ariko mugabo
harimo akantu gatandukanye n'ibindi kuko kuva mu gihugu ukaja mu kindi ukava mu kindi ukaja mu kindi kandi naho nyene ari kamye igenda gahoro iyi bari imodoka ikamye n'imodoka nini bavyumva nawe paki umuzigo ariko Imana yadufara tukagenda twagaruka tugasubira twagaruka ariko ndakubaze gato duse nk'abagaruka mu ntango gatoyi uribuka yuko abana bose sirito twana tuduhungu yaba duhari uno munsi mu kuyuba tukunda kuyuba ibintu byo kunyonga no natwe kera wasanga tugira ibintu nyene dutembagaza tukimvisha ko turiko turanyonga umuduga je nkaje nize ruguru abana bafata amakayi mu biganza agenda nk'urika katavura bagenda baradubura nabiruka byarakubaye ko nawe ukiri muto musanzwe je nibaza yuko akenshi cyo bivako ni iterambere ridushikira ritevye nazo ko tubona imodoka ngo zageze ziraza ugasanga ruguru yibona gake ubona imodoka nka rimwe mu ndwi canke kabiri mu ndwi ariko nibaza yuko umwana wese w'umuhungu kenshi ibintu byo gukinisha imodoka naho twarabikinishije by'insinga nubwo je nakuriye mu gisagara twaretse kugira nk'ibyo mwe twarakuriye imodoka z'insinga tukazishaka amatara tukiruka mu ibarabara tugasiganwa n'izo modoka tukagongana nibaza yuko imikino yo kunyonga imodoka n'indoto umwana w'umuhungu kenshi ni bibiri mu bintu 90% y'abana bahungu baba barota gukora akazi ko gutwara imodoka cyangwa gutwara imodoka abenshi ariko babigira gutyo nyene kubera kunyonga mugabo ubuzima bwo gutwara imodoka n'ubuzima abantu benshi babifuza kubamo ariko bon bavuga ngo nivyo biti by'ibije binini binini tubona byarigeze kuba rakavyaro gatoya cyane we rero ushikiriye iyo kamyo kugira ushike kuri izo kamyo wize kunyonga imodoka uje ushikira ku ikamyo naho wanyonze moto wanyonze iki wahereye ku rugendo rwo gutwara imodoka kugira ashike kuri izo kamyo nini ya n'urugendo abenshi bahera kuje nahereye ku kazi konvoye kuyihe imodoka ariko ku minibus ku modoka ntoya ndavamo izi zihiyase zo mu mujyi wa Bujumbura muri centre ville ngaha ndahakorera ndavaho ndanyonga ama station wagwa ku ma parking yo ngaha ama station taxi ndanyonga amayase ruguru mu ntara hagati ndakorerayo ndanyonga amabene donc n'urugendo nyene umuntu wisangamo kujya uva mu ishuri ukava muri maternelle donc nahitsemo umwuga wo kunyonga ariko mugabo ngira ngo wabimaramo igihe gito none je ko muna umengo uriko uravuga ivyo numva umengo byo bavyatwa nk'imyaka myinshi ariko nkabona uracari muto musanzwe iyo ufite ikintu ushaka canke usana ugomba kugera urihuta urakwakwanya donc nakoranye nefite ishaka narumva ko ntari satisfait ndaha nshaka kujaha donc narabishaka naje nafite ambition yo kuvuga ko nshaka kunyonga ikamyo ni hama ndakora nyene umuntu afite indoto nyene ufite indoto y'ikintu urayiharana kugira ushikeko nandi nibwo rugendo nakoze ntivyagiye afata umwanya munini kabisa ndashimira Imana agendagira abakorege twagiye turakorana bakabimfashamo nanje nkabyo kandi bigasaba n'ingene uzaritwara nawe mu bantu ivyo biramfasha nza ndaduga n'ingoga kabisa ivyatwaye imyaka myinshi cyane oya umunsi wa mbere waje mu gihugu cy'u Burundi warugiye hehe umunsi wa mbere nja mu gihugu cy'u Burundi ngiye Nairobi muri Kenya wari muri ivyo byo kunyonga nyene yego oya kuja ku gihugu je natanga kuja ku gihugu kera ndaje igihugu kuva 2008 yego ntagiye mu byo kunyonga ntatangwa no kunyonga yego waragahungu gatoya oparava jewe nari umusportif narakiniye equipe nationale narakiniye igihugu oya mu karate rero nasuye ku gihugu kuva 2008 2009 niho natangaje gusohoka igihugu tangiye gusohoka igihugu nyene nkurira indege nkagenda gukina ni yego no n'ibintu byo kunyonga n'ibintu byaje uko je senze ko nzoja mu byo kunyonga cyari byo kodera ubuzima nyene ukaba umuntu nyene umushakashatsi arondeza ni uko isanga muri ivyo sino oparava natanga gusohoka igihugu ngiye mu bintu by'inkino cyane yego ico gihe kubeka utagumyeyo oya nari umunyeshuri kandi naragenda nkagaruka yego urumva nabona yuko nzoshika no muri Europe nkashika muri Amerika nyene muri ivyo nyene kuko ico gihe cyari cyo kintu mbamwo cyane ko kazi bisa nuko nkora nari umunyeshuri nkaba no mu sportif ngakina equipe nationale urumva yuko amasoti yaba ku mwaka twase ku igihugu ni kuvuga rero impamvu ntashobora gumayo nuko nari mfise akazi nkora mvuga ati nzogenda muri mission hama ngaruke nayo mpamvu ntashobora kugumayo ariko ariko bavuga ngo
uburyo uyu muntu ngo arinze agira resite cyangwa bagerageje ibintu byinshi na cyane n'ubu tubashagerageza nta resite turashika ko kirazira kuvuga ko washize kuri resite kabisa oya tubashaka kugerageza kimwe mu byo ukunda uragikora umuntu agegeza kuba mu buzima yifuza umuntu agegeza kuba mu buzima ashaka mu buzima mwese wabona abafite ambition uvuga ndashaka nk'uje n'umupapa afite umuryango shaka kubaho gutya shaka ko abana biga gutya donc orientation nyene y'umuryango wawe cyangwa y'ubuzima bwawe donc ufise iyo ambition yo kuvuga shaka kugera kuri ibi shaka kugera kuri ibi rero bugiye ubaye satisfait cyangwa kumva ko nyuzwe burya kenshi kabisa ibintu biba bipfuye okay donc dusanga bagarutse nyuma gato wavuze warabaye umukonvoyeri wa minibus zizo twita Hiance yes umbabarire mbaze kano kabazo ndazi n'abadukurikirana yabuze abandi bakibaza kurika bakonvoyeri bazi ya bisi cyane zizitoya bamusanga n'abantu bisukurike iyo bambaye kesho usanga bambara nyene n'impuzu ubona sometimes in a pocket bijya biva bijya bintu rero bijya bintu kabisa birasiga ubwenge je nakoze akazi k'ikonvoyeri bimeze kujya ariko kubera ko sinzi yuko umuntu wese agira imyifato yiwe canke imyitwariro yiwe bivanye ngira ngo nuko aba yarakuze cyane hana aba yarakuriye canke bahembwa make ugasanga ntiba oya bagire ko uri impuzu sinazo ko guhembwa make ariko kandi ico ni naco kintu kenshi gituma akazi kacu usanga rimwe na rimwe kagira n'akantu ko gusuzugurika kuko aba konvoyeri bava mu bashoferi iyo amaze kuva mu mushoferi hari gihe adahindura imico ugasanga inyifato yo kubaho umuntu atamesa umuntu atifata neza yimoshi nato batimoshije agasukuza umushatsi akambara impuzu imeshe ugasanga ukanu karagaruka rero novuga yuko je kwa naciye mu ishuri nagiye gukora ukazi mbere nagakoze no mugihe kigoye urumva nari umuntu afite izina afite titre nari umushampion ico gihe je natanga gukora akazi nari umushampion nari umukinyi afite médaille d'or muri zone 5 ntangwe kubijamwo byari ibintu bitoroshe mugabo kubera ko nanka kwicara muhira nabona yuko ivyo nkora singomba guca intege abandi babikora bya sport byaramfasha ndumunyeshuri ariko maze kuva ku ishuri ndabona yuko ubuzima butobandanya ndimwe ivyo bintu kwa ko ndiko kwishakisha rero niko nagiye kwisanga ndondera ku kazi k'ikonvoyeri rero mu gukora akazi k'ikonvoyeri impamvu ndavuga ko byamfashije je kuduga n'inguga iyo jya nyifato ubona muri bajya abakonvoyeri je nayo nagira muri make kujya bifata nivyo bituma baguma haje nyene biranatuma bidindiza akazi canke bidindiza iterambere ry'umuntu ugasanga urana akazi kacu k'igishoferi nakazi tugiye kuraba muri rusange abantu benshi ntaga agaciro nakazi bafata sinzi kuntu bafata nk'akantu nyene umengo nakazi kagayitse surtout aho gukumengo nakazi kajamwe abatize voilà canke abantu babanwa rumogi reka tubivuge gutyo onye abantu babanwa rumogi cyane ko baniyo titre gafise ariko sivyo ariko sinzi kurabona izi minibisi hanigi usanga muri ko minyongwa n'umushoferi pe ubona nyine ko yaborewe twavuye muri minibisi twavuye muri izo minibisi ubisigura ngo harimo beza harimo n'abatameze neza nibaza ko hariho generation za kera zo mu myaka yagira atambuka arizo zari siyo nyifato cyane uno munsi aho ibintu ko biragenda umujene ashobora guheza ishuri agaheza kaminuza mu kwa kwishakisha agakora akazi k'igishoferi nibaza ko uno munsi ugira araba abashoferi batakimeze nk'amwe twabona mu myaka yahera Sirito nk'ubu ngizi bisi bita Coaster Coaster urabona yuko bari smart bifata neza no kuvuga ni generation ni gihe cagiye kiratambuka ciyo myaka abashoferi batitahura ariko imyaka tuko turaja murano ko abashoferi ko bitahura bari kwaramanya agaciro kabo umushoferi usanga asa neza umushoferi afite umuryango mwiza abana biga ahantu bameze neza ba mu nzu nziza barubaka ivyo onye se normal nouvelle generation donc ni bihe vyagiye ugiye kuraba mu buzi bwose bwagiye burabaho canke buhari usanga bagiye baravyifatamo kera nabo no munsi akazi karagiye karevuriwe nibaza yuko two turabira unye kubera ko kare akazi bavuga ko umuntu uyizomengo ntiyo gakora ariko no musana ko ari umuntu afite diplome ari mu licencié anyonga imodoka agakora n'igikonvoyeri kandi n'ikintu ciza cyane nakazi kamutungira umuryango nakazi sikuvuga ko atama amahera rimwe vraiment nta mukonvoyeri adatana amahera ku munsi nta n'umushoferi adatana amahera ku munsi asanga ngira ngo nijo gituma ubona abana borerwa none boberwa amahera bakuye ariko burya ngira ni kwa kundi bavuga yuko umuntu yicwa n'abamukikuje voilà donc mili ubamwo abantu bamwo ubasanzwe ku kuntu bari mu murana n'umwanya je harabona twakoranya amabisi bakinyonga amabisi suvuga yuko byabananye ariko ni kwa kundi kutagira vision basi kunyugwa akuba narashitse narahejeje ugasanga uracari ngaho onye si bibi mugabo
hari mwako kantu kuko tumva yuko umengo hari handi woja woshika ukwegera imbere wohindura iki wohindura business ukora ati cyangwe washaka nayo no bandanya iki domaine yanje mugabo irafisa handi hejuru ha handi ikindi naco nuko abantu batwagwa n'amabisi n'abantu bingenza ko ubuzi butandukanye mugabo ntibigire ba approachinga abashoferi kubera yanyifato baba bafise no kubasuzugura sino muhamagara ukamubwira ati ndafise ikintu shaka dukora niki kintu dokumengo n'abantu bari base ku kintu kimwe bashoboye igishoferi gusa ariko siko bimeze abashoferi bashoboye ibintu byinshi bashoboye ibintu byinshi gose kabisa kandi uwo byateye imbere asigaye hariho n'abashoferi b'abadamu ngasi nzi ko muramo babona niryo terambere nico gituma ndavuga ko ibintu byahindutse ubu nta mushoferi usanga canke abakonvoyeri babona ko amakwasteri barimo ba mama n'amataxi baranyonga urabona yuko umwuga uri kuratera imbere umwuga warakuze umwuga uri kuratera imbere ni ikintu ciza ego ariko mu bantu mwe munyonga ibikamyo mbona ibikamyo mengo bisaba inguvu kandi urabona urumuje nyene inguvu guhotora ijyavura situ nk'imodoka nyiri kigenda buke bisaba inguvu nyinshi ariko abadamu hari umurundi kazi uzanyonga ikamyo abarundi kazi baracari inyuma kabisa baracari inyuma ku bintu bijanye no kunyonga amakamyo kubera urumva abarundi burya turabantu ngaha mu karere ugiye kubiraba bakigendera ku muco cane gusa mu bihugu bibanye ndamaze kubabona ni igishoferi c'amataxi ngaha umuntu ayinyonga urumva yuko urabona yuko abantu bakimuraba nyene bagahagarara yegahindukira urumva ntituratera imbere kugera kubwo gwego ariko byose bizuza biraze ibi byose ubona ibihugu bigira ko ugasanga kuko baranyonga nibaza yuko kenshi biva ku ukuntu ubuzima buza buragwana gato buraguma umuntu akaza arirondeza ahantu hariya donc n'amakamyo azonyonga muga ndabiza abanyunga amakamyo ngaha mu Burundi barahari muga urababona cyane muri ivyo bihugu mu bindi bariho muga ngaha barahari banyunga amakamyo ndabazi twarakoranye za soje ya Satomi barimwo banyunga amakamyo amabene mugabo banyunga amakamyo ajabuka hanze mu Burundi ntabahari mugabo ndize yuko bazoza naho nyine bazoza kuko nukurondera ubuzima naho nta namwe utarondereko ariko waratembereye donc urumva inyuma yo guserukira igihugu muri sport muri karate ikindi gihe usubiye gusohoka igihugu uri mu kazi uri muri ivyo vy'imodoka icambere gikunda kunyuzura abantu n'amabarabara kuko ivyo bihugu byinshi usanga banyongera ibubafu ukibikora ubwa mbere wari yumva ufite jewe novuga ko karere yandi tagiragorana cyane kubera iki kubera umva bwa mbere jewe nari sanzwe menyereye gusohoka igihugu donc ibintu bimwe imikono aho bagira narimaze kubaho ahantu bagira muri iyo mikono nkabona abanyonga kandi je ndi documenta cyane umuntu basagira ubushakashatsi yego donc je sinovuga ngo byarangoye cyane kandi ikindi naco ururimi nasanzwe nzi Kiswahili ni kimwe mu mabustakle yego ururimi nasanzwe menyereye Kiswahili n'icongereza Cibujumbura ariko iki kirafasha ikinyene Cibujumbura umuraganira n'umuntu akakumva ni base n'icongereza gato yakora ibintu maze kuva mu Burundi winjiye mu bihugu bindi biri muri system anglophone donc harajamwo akantu gato yakururimi karafasha nako nyene donc je sinumva ko byigeze bingora cyane kabisa nta cyane nigeze mpura nayo mwakazi cyo kimwe n'abandi ariko ni igiki cyambere cyagutangaje nibaza ko iyo umuntu agiye hano bwa mbere ntaburi kintu abonesheje amaso avuga ati wow cange imbere ari kigukanze ariko usanga kiri ciza cyane je kabisa sinovuga ko ari ikintu cyo carangoye cyane oya kabisa nabambeshe kubera ko donc uva je n'ibintu iyo ngomba kuja gukora ikintu ndi documenta cyane kandi sininya je umuntu ari wese ndamu approach je ndabaza basi ikintu kigunda kugora abantu kenshi n'ubwoba abantu kenshi burya bagugwa n'ubwoba urashobora kubona kuzimiye canke ugiye inzita ariyo ugatinya guhagarara ubaza umuntu donc kakanu ko kwigira confiance kakaburamo donc ico nico abantu benshi babura canke ariko sinzi ko urabibona burya kenshi ubwoba hanige bunategwa no kwibaza ati n'umuntu ndamuvugisha gute ururimi nawe ugasanga cyakira curi musanga ururimi rwo gupfundikanya kandi ivyo bintu birakunda gutera ikibazo n'ubu cyane umuntu naho usanga ruzururimi mugabo ugasanga ageze nk'imbere y'umuntu w'umuautorité wo hejuru canke umupolisi akuvugisha agomba kwintimida ugasanga kiratuma umuntu aca atinya cyane ico kirankure n'ubu kiracaba hari abantu benshi gishikira ico afite experience y'imyaka mugabo ashikiriye nk'umuntu umupolisi canke umuntu ari hejuru akumva ko atomubaza ikintu ivyo rero birashika mu kazi
birabaho kabisa yego. Okay. Okay. Muri bino bihugu rero ni ahantu henshi muja mu bakeshi mu paki ibi byashara ibidandazwa. Nibaza ko hari naho mushika mugahagararangira mukararaho cyane. Iyo muri ko muraganira n'abantu mwasanze nikiye gihugu twe nk'abarundi bashaka kwakira neza kuko ari muri bino bihugu bibangi bya biri muri East Africa hari aho muranumva abarundi bafashwe nabi. Ibihugu rero ibihugu novuga yuko bivanye n'ukungene twebwe ubuzima turimo tubayemo mu Burundi mw'iki gihe bitandukanye n'ubuzima bo babayemo mu ivyo bihugu. Dukunovuga nk'ibihugu vya Tanzania na Kenya cyane ibihugu birimo abantu badatembera. Ntibatembera cyane kabisa. Uriko biraba kuko umuntu atembera hariho inyifatagira ku muntu wabonye mu etranje. Kuko urumva ko nawe uja mu kindi gihugu bakakwakira. Kandi urazi ko umuntu wamufashe nabi nawe ugiye mu kindi gihugu byo kubabaza. Impamvu rero hajya kenshi bituma nuko abo bantu batabatembera cyane. Ugasanga kuko badatembera navyo dufate ko biva kuko biwabo bihagije. Sinovuga ego baradusumvya mikoro. Hari ukuntu usanga badusumvya mikoro gato n'ukuntu bihagararako. Sinzi umva ibihugu vyacu hari ukuntu badufata twebwe niyo turi muri bijya bihugu natwe baragomba kuzana kantu kumego bagomba kudusuzugura. Mugabo twebwe ko babona tugenda tukagaruka sico kimwe n'umuntu agiye avuga ngiye kurondera y'ubuzima. Rero ni nk'igihugu je maze kubona umwetrana ashobora kubamwo neza atakantu ko kumwino bacaye kumujyagumba nk'ibyo tumaze imisi tumva bicaye hirya no hino ni Uganda. Uganda vraiment hari ivyo bintu bikunda kubayo cyane. Nibwo byo babibamwo nibaza ko atari gose ico kimwe no mu bihugu wumva bya Tanzania na Kenya wumva umuntu ajaye ukumva abantu nyine bafata sico kimwe. Ariko Uganda sinzi baba bahinga mu bijanye na economy bavuga ngo ni igihugu coroshe no guteramo imbere kubera kimeze nkaho kiri mu kajagari kana ukajagari barakarika. Sakajagari hoya sinubokora akajagari ariko nibaza yuko igihugu cyose kigira uburyo ciyubakamo. Kigira amabwizo n'amategeko kigendera uburyo ciyubaka. Nibaza yuko nabajya abantu umva baza Kenya birirwa baravuga ku marezo sosiyo ko batwara akazi nta guverinoma irigere bijamo. Ni population abanyagihugu. Kuko wewe notora kamera ukavuga ngo yaje kuntwara akazi. Ariko ivyo nibaza ko atari ivyo kuko atwara akazi nta kazi kundi ushobora gutwara. Ukora akazi ubona gahari. Ahubwo abakurushije competence. Voilà. Kuvuga kubera umuntu avuye ngaho afite objectif afite ikintu agiye gukora. Azi havuye naho agiye naho agomba gushika. Agakorana ingufu nyinshi. Uwo muntu asanze ngaho nawe akavuga ko narashitse ndi muhira nico kintu kiba gitandukanye basabona umuntu avuga ngo umengo ngo amutwaye akazi oke nta muntu atwara akazi kuwundi. Kuvuga ukazi yaragasanzeho canke yaragakreye. Ahubwo nawe janga aho mukore wewe nk'uwo w'umunyimico gihugu nawe ukora ako kazi. Mukore mwese wewe ukore nk'umunyagihugu nawe akore nk'uwo hanze. Mama ntiyo gusumvya konkurence niyo yoshobora gusinda. Mu gihe uri umuntu wo mu gihugu undi nawe ari umunyamahanga. Ariko nibaza ko ari intege nke. Intege nke byo kumva yuko umuntu aje mu gihugu aje gutwara akazi abayitanje bari ngaha mu Burundi ni benshi. Nibaza ko atamuntu baraje ubwara ngo umunyamahanga. Barahari ngaha dusaba abayitanje babaho neza ngira no gusumba iwabo. Babaho neza. Ariko ni vyiza sikuvuga ko arakajaga ariko ni vyiza. Turafise n'umuco mwiza wo kwakira no kubaha umushitsi. Dufise n'umuco mwiza dutandukanye n'ivyo bihugu uwo muco nta vy'umushitsi wumva ko ari umuntu n'umushitsi nyene umuntu nyene ava hanze. Wumva rero novuga ko ivyo bihugu vya Uganda gutyo bafise akantu k'umuco dusa n'abagomba guhuza. Nubwo usanga rero ugezeyo urisanga gato nk'umuntu asa n'uri muhira. Donc muri ivyo bihugu kandi utembera nibaza ko Tanzania Dar es Salaam na hantu ibidandazwa byinshi bingira bishikira iyo bizananye muri Oseya. Byinshi bigaca bizino bindi bikaja za Uganda bitandukanye mukabisanzaza. Ariko abarundi benshi bari muri Tanzania natwe turakunze kuronka ama message ngo dutabarize kwa badupfunze iki. Kwiki Tanzania isa nk'umengo abarundi iraba sinzi. Ni kakantu nakubwira donc ibihugu rero umuntu w'ingenzi donc bisaba ko kwija amategeko n'abarundi sinoja ngaho mvuge ngo bose barera bariyo. Hari umuntu ushaka gusanga amaze imyaka 2 aheruka kugongesha ku mupaka ico gihe yinjiramo. Donc no kuvuga ngo kandi usanga ico nk'ico gihe usanga bagonze par exemple wazomara indwi zibiri voilà cyakwita nk'umwaka canka amezi 3 barengeje ntibakurenza 3 mois. Donc usanga amaze imyaka 2 uwo muntu rero bamufashe
nikibuza ko aza kuvuga nawe nyene ukaza kuvuga ngo igukira mufashe nabi kandi wumva nawe yagize gute ari mu makosa ivyo birabaho hakaba nabandi nivyo barenganwa ugasanga baramufashe afite cyangwa kigonze atarangiza niyo misi canke ari muri transit ariko arengana ivyo birabaho yaho rimwe na rimwe sinzi mvuye ngo gukunda amafaranga canke kujya ibiturire rimwe na rimwe n'abariko bararenganira baka amafaranga mu buryo kandi utabona ko busisiguye ico kintu kabisa rero kiragwiriye mu ivyo bihugu cane yego ako kantu ko utuntu two gukora tw'amafaranga nako nyine kabisa ku ngenzi ho ntibakorohera na gato yego reka duse nk'abavuye gatoya wakuriye ngaha mu Burundi ni naho iwanyu ni naho ufitiye umuryango kuko naho numva utembera cyane umugaruka kugura umuryango iyo uraraba ugwaruka gwinshi no munsi urabona benshi bariga mbere na twe tugikura uheje segondere mu myaka iheze bafata ko yatsinze nk'abaruguru bobo babanga umwana wo kwanaka yatsinze niko byari bimeze mvugo sinzi ko bwayomba ariko no munsi wize segondere ahubwo mengo ntiyize ubu niba uri burushize ko nka baccalaureat benshi baranashira ko ya maîtrise master ariko nubundi bikarangira bavuyeyo shaburi ico bakora baricaye aho mu ma experience y'ubuzima maze kugira eske ni gute bukigwana ko kuko hari akantu nkunda gukoresha muri Bibiliya Jeza avuga ati ivyimburwa ni byinshi bwabimbuzi ni baki mu Burundi natwe twumure twavuga ati abakozi ni benshi mugaba ari makazi ni baki abantu bigwana ko gute urumva ukwicara ruvuze kijanye n'amashuri nivyo iterambere ryaraje mu mashuri kirabasha gusanga umuntu yize ku mutumba ari umwe canke ari babiri ariko no musi umutumba usanga harimo aba lisansi amashuri yateye imbere ashi igihugu cifuza nico gituma cagwiza amashuri amashuri yateye imbere rero mu gutera imbere kw'amashuri igihugu carateye imbere naco nyene nukuvuga ngo mugabo ibisata bikeneye abakozi navyo ntivyabaye byinshi ariko bisigura ko abize nabo sukuvuga ko bize nabi canke atakamaro vyabafitiye ariko kwiga novuga ko ari base ni base ya education ni base y'ubuzima bw'iwawe donc umuntu yize ahubwo ikintu kibagora kenshi iyo umuntu avuye ku ishuri bimugora kuva ku ishuri no kubana n'ubuzima busanzwe bwo ngaha ku isi bwo ngaha mu buzima bundi bwo kwirondeza mu myaka yahera rero ico ariko ravuga umuntu yashobora guheza 6e akaronka ahantu aronka akazi sivyo ahije 6e primaire kuko yaba ari muri bake bashoboye kumara aho hantu mara guguye umuntu yize secondaire akagira mu 8 yaronka akazi bikwiranye umuntu yize secondaire agaheza secondaire yaronka akazi bikwiranye umuntu yize kaminuza yaronka akazi bikwiranye rero no munsi yaro n'ibisata bindi bivana nivugeze ko yivyigwa ushobora kuronka akazi ivyo bintu navyo vyagiye biraduga bijana no mu buryo ubunye uburyo bwo kwigwa nako bugoye cyo no myaka yahera leta nikibona ko biga kaminuza kera leta yarabafasha bakiga kumfashanya ku nterano ya leta amaburse ukugira urengane burse ya leta ubandanye uza maîtrise iki urumva ko ni ibintu bisaba uburyo burebure benshi bacaciriza ngaha amashuri rero bamaze guciriza ngaha amashuri kenshi ikigazo gicagara kwa handi rero kuko yaramfise intego yo kuzokora ibintu runaka iyo vyanse bica byanka ko yivanga n'ubuzima busanzwe tuma muri kakana no kuvuga ngo niziki nkene gukora iki ariko par contre siko bimeze bwa bwenge wakura mu ishuri cyangwa ubushobozi wakura mu ishuri uvange n'ivyo ubona ngaha mu buzima busanzwe nk'akarorero nk'icyo nakunda kubwira ushobora kunyonga nk'ibisi canke kamwe ufise notion ushobora kugenda cyo umuntu atagira ishuri hari ikintu tuza guhinduramo nico gituma no muzi ushiga uja kwisoko gasanga itohigwa ku munzani iyo ni changement ikora umuntu yavuye ku ishuri bugiye ico ni gishobora gukora umuntu atize umuntu atize ni kugura muri rusange gitoke ndahiguza kingana ku 5,000 mugaciranira utisunze uko kingana wisunze ubunini gusa ariko cyo tuma umuntu yiza avuga ati no mudushiye ku munzani ikiru cyane kidandaza gutya bisigura ko ibintu byose iryo ni terambere rigaruka rivuye hehe kwishuri hama ikindi kibuze mu gwaruka gwacu habuze creativity nimba warize kaminuza ukora mu informaticien ugomba kwibaza cyane muri informatique ntushaka kuvuga ati reka ndabe mbega mu bijanye na métier gusudira no bikurikirana nka mesi ega imyaka tugezemwo biragoye utungwe n'ikintu kimwe turi mu gihubuzima utera buzimba canke bugora cyane ku buryo ushobora gukora ibintu bitatu canke bine kugira ushobore kuba mu buzima mu Burundi biracoroshe mu Burundi ubuzima buracoroshe bivuga nko umuntu atembera kandi yuvuze ngo ubuzima buroroshe mu Burundi kandi urazi impamvu ndavuga gutyo onye hari opportunity nyinshi ahubwo ugwaruka rutagomba kuvyaza umusaruro
ugaruka gubu reka ndaguhe nk'akarorero gasanzwe turumva ubuzi benshi baja gukora hanze y'igihugu yego ubwo buzi mundi ntibubuzeho ariko hariya burahemba ntibuhemba gahoro ubwo buzi rero ababutanguyemo mu myaka yatambutse nko kuri natanguye konvoye ubu bari ku rundi rwego kandi hari umujene ashobora kuba ari ngaha ataronka ubwo buryo bwo kuja hariya nivyo bahemba amahera meza afite agaciro mugabo ushobora kuhakura umutayo kuzomujana hariya mugo mubwiye ukaza gakorere ngaha ndashobora kuvyumva turacafise akantu ko kutaba pre yo gukora ikintu cyacu cyose uhuye naco gitandukanye no mu byo bihugu vyo ngaho hakurya wumva bariko barajyanira abantu no kubunyebwa kubuyoba kubiki bo bayibonamwe amahigwe ko abandi bariko barabikora ubwo turacafise akantu ko gusuzugura ariko ahubwo ku munsi w'ejo mu gatondo niko ndatonda ukazi nasanze abantu bariko barahariya ngaha muri ville ya Bujumbura bati jewe ubonye umpaye diplome ya kaminuza ukampa na visa ati hitamwo ati je no hitamo visa abandi bati je no hitamo diplome ico kibazo nagishize kuri Facebook ya Agaciro Media 80% bose bavuga ko bohitamo visa kandi ubizi ko visa n'umunsi uja kwirondera ukayironka ariko diplome yica imyaka n'imyaniko novuga yuko rero ivyo biri mu bintu biriko biratuma mu myaka iri imbere nubona ko abantu bihebuye kweli kwihebura biriko biratuma mu myaka iri imbere ishuri izosubira kuryoha mu myaka iri imbere izogira agaciro bisigura ko n'abariko bari guno munsi batariko bariga neza bariko biga ari kwikurako doko umwana ariko ariga avuga ati reka mpeze gusa kora muri bariko barangura ivyishuri sishaka mugabo visa ni ikintu ushobora kuronka warize canke utize sivyo ariko ukironse warize kandi kiranagurwa muga diplome ntigurwa ariko uyironse warize naho niho ushobora kumenya agaciro kayo nukuvuga ishuri rizokwamana agaciro imyaka yose ishuri rizokwamana agaciro nukuvuga ngo iterambere ryose turimo aho tugeze no munsi hose twakesha amacuri nibaze ko batabishuri igihugu cyacu kibageze kugeza no munsi mw'ivyo bike byitwa ko twoba dufise twobikesha l'éducation toujours igumana importance ariko ubumenyi buriko buratangwa ngira burahuye na kino gihe ubuzima nico gituma amashuri y'iki gihe nayazimvye amashuri atari public arazimvye kubwo ubwo bumenyi abamaze kumenya kanovera kabwo bavyaza umusaruro munini nukuvuga umwana muvuye no musi muri école publique ukamujana muri école privée irazimvye cyane ku buryo bitigeze binabaho bisigura yuko uwamaze gutahura agaciro ka education niba ashaka kuvana umwana we wamujane ha hantu ishuri zimvye nuvuga ko ishuri zo kwamana kanovera ishuri peu importe ubu ufise akazi ubutagafise mugabe ishuri zo kwamana iki izo kwamana valeur nazo batagura muri privé je tuvuga ko ariho babigishije neza muri privé nibaza yuko abana biga ari bake ariko resultat rero bavuye ku ishuri bavuye ku ishuri abize muri mu mashuri public babize mu ma privé resultat y'ubuzima ugira bize privé nibo kigendeka neza rero resultat y'ubuzima rero nikindi kintu urona mu ishuri atwigisha ingene bakubwisha ibintu mwana zo kugisha ingene urondera amahera naho so yakura kuko abize economist bafite amahera menshi no munsi sivyo mugabo nukuvuga ngo nico gituma umuntu afite ubwenge kwiga no gukarisha ubwenge sivyo ni gukarisha ubwenge bidakwiye bwo warusanzwe ufise nico gituma umuntu ashobora kuba ari from no yatize ugasanga mu buzima la flap ivyo biratandukanye mugabo iwize nawe neza aho jana bwa bwenge bwiwe neza nawe ashobora kuduga do plus sinzi ko ico kintu gitahuritse bisigura ngo ishuri iyo urivanze no gukarisha ubumenyi ukavanga n'ubwenge bwa ishuri ntirikuraho ubwenge bwa rege ishuri ntirikuraho ko wewe wagiye kwiga ubwenge utarufise no kubukarisha no kuvuga usanzwe muri wese avukana ubwenge aba bufise mugabo no kuvuga ngo ubwo bwenge no kubukarisha kugira ngo ubwo bwenge bwawe uzobyaza umusaruro sisa wisunze ahisigeze niba ari mu gifaransa niba ari mu congereza niba ari mu biki iyo ni opportunité ishuri riduha mugabo kubijana no kwikaraga mu buzima bwo ngaha ani kabisa bisaba mindset iri hejuru bigasaba kandi najya shuri rya kwikoresha neza nico gituma no munsi mugabo kandi ururaba bisa nkaho ubuzima butatu donc kuvuga ngo narize mathématique ndayumva narize izo ndimi ndazumva umuntu ugiye kuraba ibintu byinshi ni technique ariko izo technique tuzigishwa haki ariko reka ndakubwiye rero ico kintu uvuze rero mu myaka yatambutse umuntu yize technique bamubona nk'umubandi ariko munsi ni kuvuga ico gisata mu Burundi ntigeze gitezwe imbere cyane bitandukanye mu ivyo bihugu vyo ngaho hakurya rero
technique ni ikintu umuntu ashobora kwiga amashuri make muga akafise notion yo mu ishuri akafise na notion y'umwuga muga mu Burundi ni ca kintu cyo kimwe n'uburimyi twafashe nko kuburimyi ni gihano mu ishuri wakosheje genda urime cafashwe nk'igihano na technique twayifashe nk'iy'abantwara umugi tifata nk'iye umuntu yize umwuga mu mécanicien umuntu yize kubaza w'amashuri abinaniye baje w'amashuri vyananiye voilà mugabo uno munsi niho tukibona ko umuntu yize umwuga ari wo muntu ashoboye kugira gute kwiteza imbere facilement ni kuvuga ngo ni uburyo igihugu cacu cagiye kiratworienta canke abadutanguriye agiye mpora nibaza ariko ni cyumviro canje c'est pas cyumviro rusangi ni amashuri ibi twita enseignement général ubona ko no munsi bihurirwamo n'abantu benshi niho babashira ariko nanje nabona ko mengo niho hantu ahubwo bari bakwiye kurungika umuntu w'amanota menshi kugira baje kumutegura bientôt azoba umuganga bientôt azoba umupoliticien mura baje kugorora igihugu ariko abandi bose tukigira mu matekinike kuko imirimo myinshi nk'ubu hariho nk'ibintu by'ubuhinga igihugu cyatse kwigishatse kubikora kirinda kuja kurondera abahinga hanze kuko ngaha batigeze bategura n'abateguwe nabo bashe bigumira hanze bagiye kuvyiga kuko bari baza akamaro kabo no kuvuga ngo turuke ikintu cya technique vraiment tugiye kubiraba ni ikintu kitigeze gihabwa agaciro ariko ndonke amashuri n'ubu technique ahari n'igihe turimwo naho bikora nabi technique nayo iri hasi ibikorwa twiga byane byo gusudira nyene bisanzwe byo ngaho twiga byane byo kubaza nyene agatabureta agasonga bugari gitanda twaturajije ntabwo twiga kugera kuri rwa rwego umuntu ashobora kugira innovation ategura ikintu kuva kuri zero gushika cubake uyu munsi monsieur Jimmy Gatoya kunuze urabona hariho ibintu bita informatique ni ikintu kigezweho gihuye n'igihe tugezemo kandi izo shuri zirahari zigisha ubwoko butandukanye bwa informatique de maintenance informatique de réseau n'ibindi byinshi muga umuntu ashobora kweza kaminuza yavyo canke secondaire yavyo atazi gufata suri y'imashini ni kuvuga ngo amashuri ahari menshi niyo kwifasha nayo kwifasha niyo bari karifasha amashini usanga hari ateri y'imashini zitanu ku banyeshuri 60 cyangwa haba hari imwe hari naho haba hari imwe donc ni kuvuga ngo ubumenyi bisaba yuko bwa bumenyi bwo kwishuri wowe uja kurondera handi hantu ubona bavuze ko umwana w'ubwenge yumvira mu nduru bisaba ko uvuye kwishuri wewe uza kurondera handi hantu ibyo bintu bizusha uja kubiplatika ukuvuga igihugu cacu kiri inyuma mu bintu bitari biki kuvuga ngo rero hasaba kuba n'ubwenge bwinshi kwidokimenta harama kugira amahosheshe aya matelefone yacu kadufasha ibinabiriya ukaja kumugenza ukiga wivuye inyuma sinovuze ngo rezita zivuye mu ishuri uzijane mu buzima benshi biga mu ko abana b'abantu bafite amahera we bava ku ishuri afite laptop yiwe cyangwa afite imashini yiwe muhira kuvuga apari yavyo bindi mwigaza kugira muhira gerageze kungura ubumenyi nuvuga ni bwa buryo ariko uravye higiye kigeze namye ngana n'umurundi ari muri Canada umwana utamuhaye laptop ishuri rishari mwirukana donc ndatwaye laptop ku ishuri ino utwaye telefone ku ishuri telefone cyonyine ubizi kuno munsi kuvana telefone ahubwo ntibigikwiranye n'igihe umwana ajyanye telefone ku ishuri barayimwaka canke ntuce bimya ikibazo aho kiri twebwe telefone zatuguyemo uko nyene tuzitunga uko nyene tuzingire tuzikoresha kuvuga ujya mwana telefone yatanga kunisha amatablete y'abana kiri muto arakura araza kumenya programme yo njya yakoresha telefone aramenya ngene iyi programme mugabo twebwe ntikizobuza ko kwandikira message no uri muhira yibereye mu ishuri nuvuga ngo biragoye ngo umwana mu Burundi azo kwigane telefone cyangwa usange yipoye pembeni iko irabira ku agaciro media yibereye kuri YouTube cyangwa kuri Facebook cyangwa kuri za TikTok no kora ibyo byiza kuvuga ngo ikintu cose bisaba preparation bisaba intango no kuvuga ngo hasaba ivyigwa hakaba n'abantu bavyigisha telefone turazitunga uko nyene mugabo ntituzi byarukoresha telefone uzosanga umuntu gwera mu gitondo no mu biro ariko arakira abantu mugaguma ku telefone none umwana nawe agumavugana n'abantu ari kuri WhatsApp ari mu mapere video ari mu kazi yangaje na leta na society none umwana nawe agifisa amaraso ashushe wumva uzomusigurira iki donc ni kuvuga ngo rero ntituragira kubwo gwego ivyo bihugu bigeze ko ni ibintu babayemo kera bateguye kuvuga igihugu kirategura abo bantu guhera ku bavyeyi abarezi telefone kwitonda na sibibi ariko uyikoresha iki nibaza ko iyo mpamvu ino telefone wijanye kwishura umunyeshuri bayifata bakabika pembeni bakaje gusubiza umwaka uheze ni biza kandi biradufasha kuko byo nadusamaza byo tumubona besho batabandanya ishuri
cyane mugabo harimo no kudatahura ngira ngo kwabarezi nk'ubu nk'abarezi bana hariho nk'ivyigwa kuri bigoye pe ibintu scientifique nk'akarero za mathématiques za physique na za chimie ni vyigwa rimwe na rimwe bana bisaba kubidemontra kwa ariko abo bigisha ubwabo nabo jewe kubwanje mbamona baba bakwiye nk'amashene YouTube kwa aza kavyigishirizaho n'abantu bakiga no kuvyiga online nawe kurundi ruhande akaba ariko arinjiza n'amafaranga kubera ko yavyigishije urumva ukuntu ibintu bimeze rero novuga yuko twebwe twacari muri style twovuga mu bintu vya kera urumva unye twebwe uburyo twigamwo na calculatrice bazogira utondane ku ishuri uba wiga kera za seconde canke premier nti wemewe gutondana calculatrice ariko nkanabishima cyo namuste watugenda nko watwe turagenda muri Tanzania uguze energy y'igihumbi ugashaka amanite y'igihumbi ugashaka akantu ka 5 acatora telefone acatora telefone ni gake ashobora kwimvira kwesha ubwenge bwiwe ibintu by'ibihumbi 2500 agatora telefone shaka katisubira akarikiri ni kusuva ko twiga nabi ariko mugabo ivyo navyo biko barengana muri iki gihe donc bisaba ko tujana isaha ikiragenda n'ukuri kiragenda mugabo izo nazo ni inyigisho zosaba no guca mu rusengero kwa patira kigisha mu isengero abavyeyi bakiga n'abana bagashikirwa uburyo bwo gukoresha telefone kuko telefone zisi ko ari umwana wikorokereza ko no musagiye ku ishuri uwo mwaka gasha taha zero ko telefone urumva bisaba izindi nyigisho kwigira uwo mwana yigane telefone mu gihe biragoye ariko nk'ubu urana nko mu Burundi nk'uyu munsi hariho abarundi bashika miliyoni 5 nyene ukarema bakoresha internet mugabo ugiye kuraba abatunzwe n'iyo internet ubwabo ni baki kandi ubwabo yari gukura abashomeri benshi mu bushomeri nk'ugwaruka siritu urazi ko abakiri bato barumva ivyo bizama telefone gusumba abavyeyi cyane twe nka twe twamategeko turatanga ama formation mugabo katuvuga muri izi video n'ubu ndabahamagaye ni baze tubigisha ukuntu binjiza amafaranga bakoresheje izi telefone tubigisha gukora ama content tubigisha ukuntu bazitegura ni ariko uza gusanga benshi bashaka bariko birukira hanze Dubai n'ahandi henshi canke za Kenya n'ahandi ariko amahera bagiye gukorera ariyo wari kuyarenza bashaka kuri no ngaha urumva musanzwe no kugira yuko ugwaruka gubu bafite mindset sinzi ko no isigura ntibashaka kwiga kabisa no kuvuga hari imyumvire ihari yuko umwana wubu adashaka kwiga nimba amashuri yiwe 12 13 yayamaze nimba yashize kwiga kaminuza gaheza nta kindi ashaka kwivanga naco agomba arindire azoji buraya je ndafise page ya Facebook yitwa Jimmy Tracker mpora nkunda gutanga impanuro rimwe na rimwe kugwaruka tuba tunga canke bari musi yanje donc creativity cyaje gucreate bisaba ubwenge apeti benshi baricaye rero bagomba kwesha ubwenge bagomba kwicara imiziki araye amafilme mugabo kumva ku create content kwiyumvira donc kugira ngo nkore ikintu agashoyo media idakora muri kintu indi YouTube channel ngaha idakora kikaba ikibazo umva nta mwanya wo kwiyumvira uhari umva wowe ushatse kubikora yumva yo kwigana yumva yo kora ico nakayakoze mugabo kwiyumvira gukira nce nakubwira gukoresha ubwenge canke servo cyane ni ibintu mwiki gihe kireko yahagwa agaciro kabisa naho kuri YouTube urasanga umuntu akoresha internet umwaka ugahera akonsoma ibintu by'abantu naho natakwe nakimwe byo mufasha afuma yiga no guteka basingiye yo kwitekera wapi afuma yiga kuvuga ati voyage mbe kugira umuntu voyage yo kwitwaza dokimiyahe cyaha ibi bihugu babayeho gute kugira tuvana ibintu muri bihugu byateye imbere tubishikane ngaha anye byose abiki wapi zero ko nagenda kubwiye yuko yabugwaruka ruri active rugenda nkuko isi kiragenda mu Burundi vraiment twageza gutera imbere kuko izo 5 miliyoni zikonsomye internet neza uko byategerezwa bakiga ibifisa akamaro byogira akamaro igihugu abantu bashobora byo bakora très bientôt twabaye dufise abantu bariko barinova ibintu bitandukanye none rega kwinova bisaba gukoresha ubwenge innovation isaba ubwenge ntabwo ari ikintu kiza uko nyene ngo kirakoze oya ni kwiga none nk'ubu ni kwiga ndashaka kuraba tokeye Burkina Faso ikiratera imbere ka ndabe nibiki abajene hariya bariko barinova voilà none nk'ubu ndakibonye hari nkakizana ngaha cyitwa innovation kuko nganje cyari gihari kanganje cyari gihari nico rero nico onye rero kuvuga ngo abajene benshi ntibagomba kwiga ivyo bafasha ahubwo bagomba gukonsoma ibihari ku bandi batereko bariga gusa kugira baspending umwanya batakaza umwanya gusa cyane no entertaining nk'ubu urabona nka Gaciro Media dufite bino biganiro by'ishuri ry'ubuzima aho twiga ku buzima donc muri make bifasha umuntu kwiteza imbere mugabo
ugiye kuraba uwashizeho comedy uwashizeho umuziki voilà niwe za kurabwa gose kandi ivyo kwari kuruhura ubwenge gusa rero urumva ntabwo kwari kugarisha ubwenge ico uri kuravuga ndafapoza nakoze content kuri ico kintu ni kuvuga ngo ibifise akamaro ibintu bifise akamaro ugwaruka gwo ntugomba kubiha agaciro kuvuga wowe agaciro media ushobora gutanga ibiganiro byubaka bishobora kuba kugaruka kwabafasha ariko nta muntu akeneye guscrolling ivyo biganiro byavyumvirize ariko kanaka yatanze ikiganiro akaduzuhura gutya anyagahoze ko musiko kaboneka imiliyoni zirazikira byo munsi ukive uwo muntu kiretse kononekara mu mutwe yungutse iki wowe watanze akiganiro avuze ati ndatembere muri kanaka kari mu bintu kanaka hakuvuga ati tuzomugendere cyangwa tumubaza ati kora suite y'eco kiganiro hari tubaza ibibazo uwo mutubariza uwo muntu nizo comment nazo zobona ariko ugwaruka ruri mu bintu sinzi ko ariho isi rikiraganisha abantu ishaka ko habaho incabwenge nke ariko nibaza yuko ugwaruka guno munsi kabisa ruriko rwajana n'isi ahiri kiratuganisha hariho vyiza na bibi mugato benshi bakwa konsoma ibintu bibi akabico kintu kibi kandi turerekeza ahantu habi ku buryo mu myaka iri imbere kumwe kwa kera umuntu yaje kwandikisha ikete akavanga akaja hari ariko bizogenda kuko nako gwaruka guno munsi ruriga kuva ko yahejeje kaminuza mugabo no munsi wo mu dishangement mubwiye mu ati andikike agakete kana akanda kudeporeza ahantu mu gifaransa uraza ko kiba kibazo gikomeye umunsi kandi kwiga GPT yaravyoroheje kandi kwiga uno munsi niho byari byoroshye byo ariko uravuga kubera dufite technology kwiga uno munsi formule kinonoshe gutora n'ingoga mugabo kubera ko iyo formule yitsaza ahantu iri ntakeneye kwishira ku mutwe azosubira isanga ahantu iri wundi munsi bisigura ngo uno munsi gukoresha ubwenge biriko bitarabisubira inyuma gusumba abarundi canke ugwaruka muri Afrika ruracari muri mindset yo gukoresha inguvu kuriganisha gukoresha inguvu Oro kiterambere ryaradu ariko kugwa amarobo gukoresha ubwenge ubusiri kikora amarobo za Japo zandu batunzwe n'amarobo guteka ibiki urumva uwakre robo niyo muntu ariko arafungura neza no munsi bazi ko abazungu kare bahora babwira abanyafrika ngo work hard koresha inguvu byarahindutse ni work wising urumva ukuvuga ngo no munsi rero hazobaho mu myaka iri imbere ubuzi gukoresha ubwenge cyangwa ubuzi ubwenge urumva rero ugwaruka guno munsi rutikebutse ukurikirana ibiganiro bya Agaciro Media akoresha ubwenge canke yige ivyo mugirira akamaro kabisa bavuga ko ubukene buhari mu gihugu buzokwiyongera ku muntu kandi ubukene bwa ku muntu buzokwiyongera ku muntu abandi bakaronka amare yimvira impamvu nukuvuga ngo nimba udashobora gupambana Agaciro Media n'izindi YouTube channel izindi content zihari ukreye gwawe upambane bizokugura uzokwiro turuva iyo myaka na yamame gutakiyaronka na telefone uyigurishe wicare hasi kabisa ubu umuntu wo ngaho kuvuga ngo umwaka urava kundi gakurikira mugabo ugwaruka rutiyubaye rucase guyige ngene kuye kubaho gwigire mu ivyo bihugu bindi bawereterambere aho rigeze vraiment mu myaka iri imbere bizaba bigoranye cyane yego abadukurikira ico mu menya umwanya wawe n'uyu sejo umwanya wawe ufate ikintu kiri très important kintu c'agaciro ni wafata internet yawe tangura wigisha ibintu by'akamaro umva ko vyugorora ubuzima bwawe ku entertaining akuraba football umuziki filme comedy n'ibindi ni vyiza muga ntibiba ari byo bitwara umwanya mwinshi voilà nuko monsieur Jimmy je ndagushimire ku mwanya muduhaye muganiriza abarundi n'abarundi kazi nyigisho zanyu tugeza ko zizagushikira benshi nukuri ndabashimiye cyane Agaciro Media mutanga ibiganiro byo kugaruka gwinshi naho benshi batabikurikirana ariko bake babikurikirana n'incabwenge nukuvuga ngo bavuga ngo umwana w'ubwenge yumvira mu nduru kuvuga mu iyo nduru rero niho umwana w'ubwenge azokurira ubwenge nyene kuvuga ngo muzobandanye ibiganiro byanyu byiza byubaka gwaruka guyaka n'igihugu bifasha n'iterambere ry'igihugu nibaza yuko abazo barakurikirana ibiganiro bazo barabwiya nabandi fendofe uburundi buzohinduka bazobona ibyakwiye gukora ugwaruka kuko gukora amako nkuzu ugakora cyane n'ubwenge bwinshi bakareka byo kwama bavuza induru akazi nta namwe kari ugiye muri Tanzania bo akazi gahari ugiye mu Rwanda nta kazi gahari ugiye muri Kenya nta kazi gahari ariko ubuzima burabandanya muge kandi bijya nta nahantu namwe habuze akazi gana nahantu namwe akazi kabuze nta namwe kabuze kandi nta namwe kari kuko akazi kararemwa akazi kararemwa no kuvuga ngo nk'ubu unye wewe urabona yuko ufite abantu mukorana akazi ushobora kuba unahemba cyangwa ushobora kugira
ushobora kuba ubeshejeho nuvuga habonetse abandi 10 nkawe bashobora kugira ibintu nk'ibi kuvuga rutari rukera bava mu barabara cyangwa rukava mu vyumviro runaka bicayemwo cyangwa ibindi bintu nibaza ko kugwaruka gukwiga gukonsoma ibintu bifite valeur bifite agaciro muri kazoza kwiga cyane cyane kwizera zo socio kwibiganiro cyo kuri zo socio bigireho ivyo bafasha kwiteza imbere bigireho ivyo bafasha gushika kugifuzo vyabo ntibibi byo kwinezereza byo uyu mwanya nyene ndaravye TikTok ndatwenze birahereye ngaho ariko ejo naho bizogenda gute ayo megejo uzoyagurirwa nande cyangwa uzoyakura nuvuga ngo two kwiga nk'ugwaruka rwacu rw'u Burundi twogwirageza urukiga ivyo bagira akamaro gushomera birabaho ariko kuguma mu shomera naho no kuraba yuko atari kibazo kiyo kirava kuri wewe nyoza yuko aho tugeze ugwaruka rwinshi rwo kwiga nyene kwipambanira bahagerageza kuraba nyene buva mu bwo bukene barimo okay nuko reka tukushimire cyane dushimira abarundi n'abarundi kazi mwafashe umwanya mudukurikira kuri Facebook hari page ya Monsieur Jimmy Tracker bashaka kuyikurikirana n'abajisha ibintu ngira akamaro cyane reka tuzohure mu biganiro by'ubutaha bye bye murakoze cyane